bwake canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Ni MC Benta mwamaze kuvyumva kuri mikrofone ya mbere. Eka zanyuma abona ko tukumwe n'umusosanguzi iyo ari ngaha abaje kutubwira vyinshi. Rwanda mu mwanya kugira ngo aturamikirize abakunzi bayaga nawe TV. Karibu cyane bwana musosanguzi. Urakoze cyane Benita. Yego. Komikaze muri studio yanyu nziza yaga nawe TV. Murakoze cyane. Kanci ndamutse abadukurikiranye aho bari hose. Nizera ko bameze neza kandi ndagufasha no kubaha ikaze muri kino kiganiro kumbure ndazi yuko baza kugikurikirana bataza kubura ikintu bagikuyemo. Urakoze cyane. Urakoze kandi kuduhera ikaze abakunzi bakora dukurikirana. Reka twice tuyibandanyiriza rero ku makuru ariko aravugwa bwana musosanguzi. Haraho ndiko ngenda numva bariko baravuga yuko umugwi Lady Tabara ubu utavugwa rumwe n'ubutegetsi bwe Burundi ko woba uri ku mipaka y'u Burundi. Hari ico bitubwirako. Urakoze cyane Benita. Ico ni kibazo gikomeye cyane gose mugabo kandi kinasanzwe. Aho umuntu ikintu acatangura kumenya ni giki Lady Tabara niki. Yego. Lady Tabara numuhari nkuko bivuga ariko. Bivuga ko ari umuhari usanzwe ugwanya leta Burundi. Bafashe numuhari wafashe umuheto bakoresha inkoho. Mandi majambo twite abarobeye n'abaroberi bagwanya leta y'u Burundi nkuko bivuga. Numuhari wavutse inyuma y'ibihumbi 2015 aho bahatswe gutembagaza ubutegetsi Imana irakinga hama iryo tembagaza ubutegetsi burizwamwo. Rero igitigira nyamwinshi c'abari bashatse guhirika ubutegetsi baci bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi baja mu Budagi, abandi baja abifise bagiye mu bihugu bitandukanye. Mugabo abenshi bagiye mu Rwanda nibo baciye baja hamwe bashiraho umuhari wiswe Lady Tabara. Aha no kumenyesha ko imbere ya Lady Tabara hari izindi zitongo za Forebu n'izindi. So reka tuze gato kuri Lady Tabara. Mbere yuko nishura ico kibazo ca warumbajije. Iyi Lady Tabara bamaze kuja mu makambi y'impunzi za Kongo mu Rwanda, mu Buganda, abandi muri Kongo. Iki gihugu cy'u Rwanda kubera ko nico cyari cyateguye irya tembagaza ubutegetsi muri 2015 nubwo benshi badashaka kuvyumva n'abatabitahura ujya n'umugambi wateguwe n'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu waciye ubaha n'ubuhungiro uranabanyegeza. Rero waciye ubafata ubavyaza umusaruro nkoresha iyo mvugo kubera ko kino gihugu cy'u Rwanda d'abord cyari gisanzwe gifise umugambi wo guhungabanya umutekano w'akarere. Caciye gifata aba Barundi cakoresheje cahenze kibakoresha mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa president Nkurunziza gica kibashira muri RDF. RDF ni gisirikare cy'u Rwanda. Ubwo babafasha kugira ngo babamenyereze bya gisirikare, babahe imyemenyerezo, babigisha gukoresha ibigwanisho rutura basanzwe bafise hajya hama babafashe urugamba. Niko byagenze rero bamaze kubamenyereza bamwe baciye babarungika ku butaka bwa Kongo nka Lady Tabara. Bakibarungikaho bwa mbere babarungikayo bafise profile nk'iya FDNB y'igisirikare cy'u Burundi. Bakabakoresha mu kuja kwiba inka z'abanyamurenge bagaca babisha yuko zibwe apara n'abarundi ko Lady Tabara n'abarundi zibwe n'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB. Kukaba nkako byari byoshe ko bavyemera kuko bavuga ikirundi bagende bambaye umwambaro nk'uwa FDNB. Abanyamurenge rero benshi baca bashira mu mitwe yuko ari leta y'u Burundi yarungitse igisirikare kuja kubiba inka n'andi matungo yabo no kubica. Alors que ari igihugu cy'u Rwanda carungitse b'abarundi bategura imigumuko bakanatako bagasha gutembagaza ubutegetsi bikabananira gica kibambika umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi kibana inkoho kibaronka kuja konona iby'abene gihugu b'abakongomani. Iyo rero niyo Lady Tabara ndiko ndakubwira. Iyi Lady Tabara rero yarahuye n'ivyago aho abarundi bamaze kumenya ayo makuru kuko harageze igihe abarundi FDNB ikija gutabara abanyamurenge. Ni kuvuga abarundi barasa bimwe bikomeye zino nyeshamba za Lady Tabara zarangutse n'igihugu cy'u Rwanda. Bamaze kubona ko ivyo bigenze uko baca barahesha
ntibasubira kugira iki kuja kuza baravyongavyonga abenegihugu bo mu minembwe b'abanyamurenge. Kagame le patron wa M23 yaciye ahindura strategie atangura gukoresha abamayimayi. Abamayimayi nibo bazarendo b'uyu munsi. Aba bamayimayi barakoreye Kagame mugabo mu nyuma nabo igisirikare cyo FDNB kirabashira ku murongo kirabarinya. Nukuvuga Kagame abura imbwa n'imbwebwe. Mu nyuma rero ntiwaca avuga ati rero ko mfise urugamba natanguje muri Kongo ndiko ndagwanya leta ya Kongo jewe Kagame niyisinyeshamba ya M23 aba bahungu rero b'abarundi b'abareditabara reka nce ndabitiza nabo rero bampa inguvu bamfashe kugwanya leta ya Kongo. Kabone ko igihugu cy'u Burundi kubw'ubwumvikane n'igihugu cya Kongo carungitse FDNB ku butaka bwa Kongo gufasha igisirikare cya Kongo gutuza iyo migwi yiterabwoba harimwo izo M23 Reditabara za n'iyindi ndiko ndaza bukebuke kugira ngo nshike kundundure ikibazo cyawe nashaka abantu bumve iyi Reditabara khayerma ni bande neza cyane. Bo tugarutse gatero mu Burundi mu bashatse guhirika ubutegetsi bwa president Nkurunziza hariho abatahunze abatagiye mu Rwanda abatagiye mu Bubirigi n'ahandi ni ukuvuga hariho abari muri ujya mugambi mugabo batigeze bamenyekana abo ntaho bagiye bagumye ngaha igitigiri nyamunshi cabo rero nibo bajya tuza tubona bariko baravyonga ibi donc bakomeza kunaniza iyi leta mvyeyi turimwo kandi nabo bayirimwo. Muri abo rero hariho abasirikare hariho abari mu rwego rw'igipolisi hariho abari mu nzego za leta zitandukanye ibi ndavyemeza kabisa ko basanzwe barimwo. Donc rero kumbwira ngo Reditabara bariko baza gutera igihugu bageze ku umupaka wi Uvira umupaka wi hariya mu Cibitoki ni mu Bugarama ni he d'abord nitumenya ko hano indani harimwo abantu bafise drapo ya Reditabara aho bariho mugabo twebwe abarundi ico turaba nigiki ntituraba ubwinshi bw'abansi dufise twebwe turaba ubushobozi dufise mbega izi nyeshamba Reditabara nubwo zogirirwa amahigwe izo ziri muri Kongo Kagame ariko arakoresha mu kwica bene gihugu abesha ngo nivyo bariko baraharanira zikaza mu Burundi zoshobora no kurezista basi n'amasaha 28 ziri ku butaka bw'u Burundi zaje nk'inyeshamba za Reditabara ati nivyo kundi biciye he ico nico kidakunda rero kabone yuko nubwo basanzwe bafise abantu biwabo ngaha mu Burundi bariho mugabo nta nguvu na nkeya bafise nta nguvu namba bafise kubera yuko abo bari ngaha dabo ubwabo bonyene bahabaye bwihishwa barazi neza yuko baramutse bamenyekanye nk'abareditabara akabukoba gaciye ubutungane buca bukora ico bujejwe none abo bari ku butaka bwa Kongo basigaye kurushi baheze nk'ifu y'imijira bogira ku mupaka baja he ndagomba ndakubwira bona mumesha makuru iyo ico kibazo mbajije hari ahantu nakibonye sivyo urantunga kwise bwana kandi uri bibi urantunga ari nakibonye nanje sivyo ahantu nabonye banditse ngo Reditabara ngigeze ku mupaka ngo basugireza igihugu cy'u Burundi sivyo bo dabo nukuraba inkuru umuntu yatanze iyo nkuru sinzi ko nabikuye na wari wabikuye je nabikuye ku gitangazamakuru cy'umuntu avuga ururimi rw'igifaransa bo nabisomye alavori kuko ndafitiye confidence mu by'ukuri FDNB ndafitiye confidence ku buryo nubwo bombwira yuko leta zunze ubumwe za Amerika zigomba gutera u Burundi nukuri kw'Imana sinohugumbwa sinojugumira FDNB ringa Amerika yakubiswe muri Somalia ikitabaza FDNB ucunga ko Reditabara yo tujugumiza ngaha mu Burundi nigikunda usanga bwo bari baje kumwe muravuga ati abantu mwese mwahunze ni muze bazobagirira iki bo ntabyo nzi hinge nze kuhashika kumena aho turaza kubizako je ndavyo nkuru naravye titre numva ncambona menga sinobitakaza ku mwanya kandi ni content yari bimaze kurabwa n'abantu benshi cyane gose muri 24 heures plus de 70 combien mille sinashatse kwiteba ko cyane gose bo nshatse kuvuga iki igituma ntayitevye ko
ni kubera mfitiye confidence FDNB ndafitiye confidence mu by'ukuri abayobozi b'igihugu cy'u Burundi urwego rw'igisirikare urwego rw'igendereza n'urwego rw'igipolisi uyu munsi nicaye muri studio yanyu sivyo ndazi neza yuko uyu munsi nicaye muri studio yanyu ndazi neza yuko igisagara ca Uvira mbere ngaha kuri Uvira ni muri Kongo kirinzwe n'ingabo z'u Burundi gusumba uko zirinze igisagara ca Bujumbura yego aha sindi uko atahura ni ukuvuga igisirikare cy'u Burundi kiri ku butaka bwa Kongo yego nshake nongere ko nabari mu rwego rw'iperereza bararinze cyane igisagara ca Uvira n'ubutaka bwa Kongo gusumba uko barinze igisagara ca Bujumbura hano ku butaka bw'u Burundi sivyo aha sinzi ko tuhahuriza yego donc iyo confidence ifitiye rero ingabo z'igihugu cacu cy'u Burundi niyo impa kutotakaza umwanya ndiko ndaha umwanya wanje numviriza ibitangazamakuru bintesha umwanya ngo igihugu cy'u Burundi cyo gisugerejwe n'Irede Tabara yego ivyo kabisa nta mwanya no bitakazako bavyumve ko bitana tugende aha naho ku mupaka wa Cibitoke yego wowe usanzwe nugaye wowe nugaye kabisa urabobeye kuvuga ko bo kwinjira hajya mu Burundi hajya baciye hajya bo baje ku nzira y'urusasu peut-être yego ariko se abanyecibitoki ndabazi cyane gose bajya barabaye ba Parepeutu FNL barabaye aba CNDD FDD barabaye aba Florina umve ngo imihari yose igwana mu Burundi hajya yarahakoreye abene gihugu bahajya umva bari plus que militant hanubwo nakaro 2012 2018 u Rwanda bien sûr rwarungitse abasirikare bago bamenera mu Cibitoke baheze nk'ifu y'imijira nta ntambuko batera yego nukuvuga igisirikare cirwa ngo kiye gutabara kigasanga abene gihugu bamaze kuzimya umuriro donc bivuze ngo no mu nzira ya Cibitoke nta guhugumbwa kabisa kirapanze tugende kukibira kuri kote Bubanza ivyabaye muri Cibitoke nibyo byabaye ibubanza ntitwoca tuja muri za Kayanza tuje za Kirundo magingo Irede Tabara bavuga yuko iri ngaha hakujya ya Kongo so bivuze ngo nta murundi agomba kugira ubwoba na bumwe nta murundi atagomba kugira icakora nta murundi atagomba kuba afise ico yo kwitaho ciwe ngo nuko afise ubwoba ngo Irede Tabara igomba kuba yotera Burundi nibacire birarura Burundi kabisa kirapanze Burundi nta muhari witerabwoba ukunda mu Burundi nta kirobere gikunda mu Burundi kabisa uyu muntu rero batangaje bino bintu tumutera ivyatsi kuko urumva yuko ari ibintu bitashobora gukunda oya ntumutera ivyatsi kubera nagomba nze muri angle imwe n'iyindi ashobora kuba yovuga ko Irede Tabara yo bigeze ku mpaka petete sivyo jewe umunsi nica muri studio yanyu muri studio ya Ganawe TV mugabo mvuze ko ndi mu gisagara ca Bujumbura sinabambeshe wovuga ati umusisanguzi ari Bujumbura ntibabeshe n'uvuga yuko ndi muri studio ya Ganawe TV ntibabeshe donc tubigire ko makeye n'abantu babiri bavuze ibintu bitandukanye kandi bose ari ukuri uyu rero yavuze yuko Irede Tabara iri ku mupaka reka tumuhereza akarizone gatoya mu biganiro biheze twaraganira ndabereka ingene izi nyeshamba z'u Rwanda RDF iyiri kiraparena izi nyeshamba Irede Tabara zaratanguje intambara muri Kongo zibaza ngo uko zateguye intambara niko izogenda zirakora ibishoboka zibaza yuko kumbure zizokwa advancing zaronse ubufasha bw'ibihugu rutura bitandukanye mugabo sana pattern ntivyakunze aho byagiye kwankira ni hehe nuko habayeho presence ya FDNB ku butaka bwa Kongo ikintu narakivuze n'umungu ndagisubiremo mwabantu mwe muri kumadukurikirana yego ukabuzi yuko hari ikintu ugomba ukore gituma igisirikare cy'u Burundi gihaguruka kikivanga muri zo dosi stopping hagarika yego maze kwivuga inshuro nyinshi n'ubundi abisubiyemo ndashaka gutanga uburiro bwinshi iki gisirikare cy'u Burundi ikibasuzugura ikibavuga ngo kirasuzuguritse cyageze muri Somalia aho ibindi bihugu byari byagerageje biranka harimo na leta zunze ubumwe za Amerika ibintu bica bigenda
mu buryo yego bagera Central Afrique imihari y'iterabwoba yigize akagarama Ruganda yego yigize gapine ibica bigenda neza cyane mu buryo raba mu gihugu ca Kongo mu gihugu ca Kongo izi nyeshamba zigaruriye za Sake za Minova za Goma zibona umenga Uburundi ni nonsense batangura no kuja ku mbuga zabo baririmba ngo abasirikare b'u Burundi ngo twabirukanshije ngo birato ngo vyabahereye ko ngo bariko biruka ngo bacitsa abatrete n'ibiki ariko je ndamwumviriza aba bantu barazi umusirikare w'umurundi wariwe sha aba ntawe bazi jewe sini bo bisakara byafatwa mbona nkumva Sake yafashwe Sake nkumva Minova yafashwe ebaga ibi nibiki kandi undura numva Goma nawe yagiye mu finish je kintu cyambe nabajije mw'ivyo bisagara hari umusirikare w'umurundi barambwira ati yego umurundi ariyo umurundi yarashe arakubitwa negative reka je mbaze neza sivyo reka nza numva no ku kibuga c'indege ca Kavumu ngo umurundi arahavuye ni come on mbwira neza umurundi arahavuye bamurashe atoya ntibamurashe tikujya yavuye za Goma niko yavuye na Kavumu none Goma ntibamurashe umurundi ngo wapi tiwundi umurundi ntiyigeze agwana Goma ntiyigeze nagwana Kavumu aravuyeyo kubw'itegeko rivuye hejuru nabwo atafe je umurundi nzi kumbwira yuko uwo murasa akiruka umurundi ntawe bazi so rero umurundi amaze kwivanga muri zidose ibyo bisagara yararetse barabyifatira avuye mu gisagara ca Bukavu acaca umurongo utukura aca umurongo utukura aravuga ati rero nimwaba mukeneye gusoma inomero y'umusirikare w'umurundi ni murenge aho urubibi rw'u Rwanda rutumbereye aho ntasa handi ni muri Kamanyora ni muharenge aho muraza kubona umurundi carico kuva mu kwezi kwa kabiri sinzovyibagira itariki 15 niho inyeshamba zatanguza intambara mu gace bita Nyangezi ni hepfo gato ni kilometero 200 n'igisagara ca Goma umurundi yababwiye ati nimwarenga Kamanyora muzombona wumve ngo ahantu bita muri Nzibira harakugwiriye iyi mvuga abantu benshi ngo ntibayitahura kamwe ko bapfuye harapfiriye imbwebwe zitswe ngo ni za Sarambwe mu bisanzwe zaba zitwa intare za Sarambwe zahora zitwa ziyita intare za Sarambwe kandi franchement n'abantu bakazita intare za Sarambwe kuko ingene bigaru bisagara niki hari intare vraiment bari strong mugabo benshi ntibamenya ama systeme zino nyenzi zino mbwebwe za Sarambwe zakoresha aho zigererero aho bita muri Kaziba barahonera ku buryo banahabatije n'izina bayita Kirundo ya kabiri kwera ubwinshi bw'imbwebwe za Sarambwe zahagwiriye donc izina barihindutse uko bazicitwa intare zihinduka imbwebwe za Sarambwe abandi bazita imbeba za Sarambwe abandi bazita inyenzi za Sarambwe kubera ko niho hantu hambere batangiye kuzipimira inguvu reka babaza makuru aho hantu muri Kaziba ni bande batumye izo mbwebwe zihahonera n'umurundi umurundi matangiye kumwumva umurundi yaranaduze muri za Minembwe za Rugezi arakora amateka aha hose ndiko ndakubwira za Minembwe za Rugezi aba turiko tuvuga ngo bagomba gutera Uburundi mama niyo bari niho bari bagize ubwami bwabo barabashwiragije bariruka baratemaguza baragenda kubera iki umurundi so niyo mpamvu ndakubwira ko je mfitiye confidence umusirikare w'u Burundi nukuva mfise ibishinga ntaye byinshi no muvugako mfise ibishinga ntaye byinshi no vuga ku musirikare w'umurundi bituma ntashobora kuba nogira umutima uhagaze nogira impungenge je nogira ubwoba nkamwe no kumva
igisirikare cyo muri cacanyemo ahantu nogira ubwoba kabisa none gasha igisirikare kigizwe n'amoko atatu ari mu Burundi kandi bose bari nukuvuga bari muri zino nzego ndavuga rwego rwa gisirikare rw'igipolisi hisunzwe amasezerano yarusha kizoca namwe bigenze gute nta musirikare wo hejuru y'umututsi azoha itegeko aba basirikare ngo baje gutoteza ubundi bwoko nta musirikare w'umuhutu ku ipeta ryo hejuru azoha itegeko abatoye ngo baje kwica abatutsi none bazoca namwe bigenze gute so nibacire birarura rero nibacire birarura abarundi ni mujye mujyame mutekane igihugu kirapanze iyi rero itabara rero turafise amakuru yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubaha imyitozo ya gisirikare turafise n'amakuru yuko wanashaka bariko barabigisha ku rugero rwo hejuru turanazi yuko bamwe muri bo ari nabo bacunze bari muri garde présidentielle ya Kagame ibi birazwi ari naco canatumye wanashaka Kagame adashobora kubahereza leta y'u Burundi ngo bakurikiranwe n'ubutungane ariko wiyumvire kano kantu uraba ingene ubwenge hari gihe busiga umuntu bumucanga Kagame ubwiwe muri garde présidentielle yiwe harimwo abarundi agaca yibaza yuko yotera Burundi titimaje abarundi bake bagumutse yabashize muri garde présidentielle yiwe abarundi b'umutima rero basigaye abo yo batera bigenze gute aciye he mvuge ko uravuga yuko bariko barabigisha bikomeye niko nimbizo ngo uvubo bigisha bariko bigisha abantu bateye bandi bikanga bareke kwicanganya rero ni kugicanganya hiyo ni kugicanganya bareke kwicanganya mu by'ukuri ntare zitabara yosubira kuvogera ku butaka bw'u Burundi ntibikunda baraje baratwicira abantu mu gatumba n'ubu bazopfa bavyicutsa bajya abantu bishe mu gatumba amaraso y'abazobahama azobakurikirana iteka ryose ahubwo ico no bahanura nibace bugufi agatsirikana ingahere namenye ya ruguru bwana mtsisangoze nibace bugufi ega ni leta mvyeyi batume basiba kubita akanywafunyo wafu gatoya hama bihere baze tubane sino kuguma bagamitsa amazosi bibaza ngo bizoshika batera Burundi nubundi niko bizokwama kuko ntibumva twavuze kenshi bazokumvishwa nta warazi yuko aba generale nka basiriro nabande babohwa n'abamudo troupe mwarabonye aho mudo troupe muri 2015 aboha umugenerale agatori kamba chini ya ulinzi teri kamba umugenerale aboshwe n'umudo troupe ivyo nta warabizi ko byozopfa binabayeho mu mateka y'isi mundi byo rahabaye bivuze ngo mu Burundi kirapanze ugomba kuja ku murongo udakenda kuja ku murongo ku nguvu urawujako neza cyane ya ndumva neza ko no bakari nko kumenyesha abantu ko ubu nta Murundi yabagifise ubwoba yuko bahari abantu ko batera ubwoba nkuko bakora bivuga ko iyo leta itabayoba iri ku mipaka ariko urumva ko bitanze umuco ahubwo mbabarire gato hariho kandi ngomba kugira abarundi bamwe sivyo hariho abakomisiyoneri bari ditabara ngaha mu Burundi aka kantu kandi kahanu journaliste ukandika hano hariho abakomisiyoneri bari ditabara ngaha mu Burundi usanga ari bavyara babo bene wabo batoyi babo banyina rume n'abandi nibareke kwikwegera karambaraye jewe ndazi hariho abarundi bagumutse 2015 nubo bari kumusaga kubw'ivyaha bakoze abo rero bako bashaka kwigira abakomisiyoneri bizinyeshamba zari ditabara niba bihagarike ikubera yuko ubu iperereza ry'igihugu cy'u Burundi nukuri rigeze ku rugero rw'ahantu nawe journalist utibaza nukuri pe iperereza ry'u Burundi riri ku rugero rutebwo donc abantu benshi biyumvira u Burundi kujya ibihugu bibwanka biruvuga ku mbuga ngurukana bumenyi tanto u Burundi n'igihugu Kenya turemera turakenye igihugu kirakenye mugabo abandi ntidukenye dukenye ibindi mugani dukenye ubwenge igihugu kirakenye mugabo abandi ntidukenye ego sivyo bakaja ngango igihugu ngo ni igihugu kidafise ingabo zikomeye wewe inde yakubesha ngipereza ry'u Burundi kuno mana yanje donc
bafise mu mitwe ibivugirwa ku mbuga ngurukanabumenyi mugabo jenda umurundi ndaha mu Burundi yego systeme iperereza rigezeko irarenze cyane gose neza cyane rero aba bantu bariko bishira akagozi mu izosi nibareke nibageze ngaho wowe nimba ubona yuko udashobora kuja ku murongo igihugu kiriko pasiporo ziroroshe kuronka na laissez-passer genda usabe iyo pasiporo uve mu Burundi usabe mbere n'ubwene gihugu ugende usabe ubwene gihugu hari hakurya Kanyaru mu Rwanda ugende nawe ucavuze mu bandi kubera yuko mu Burundi ugomba kuhaba uri ku murongo niko bimeze donc ubu turi ku murundi w'iterambere wowe udashatse kuja ku murundi w'iterambere basizinga amaboko ntubuze ariko bakora mu kwiteza imbere yazinga amaboko uzosabirize nta problème apana kuja inyuma ngo kwega bariko bavanse ntigikunda ni leta nkotsi systeme y'igihugu nizo bigukundira uzokwisanga wowe ubwawe wishize mu kwicuza muri ikitusa nimuve mu gihugu mugende canke naho muyarinye niko bimeze ni kimwe muri bibiri donc turi muri systeme binaire va mu gihugu gende canke uyarinye je nuko mbano kivuga urakoze cyane bwana Musesanguzi numva nagushimira cyane kuko utubwiye ibintu byinshi cyane yakubwira ngo akajambo kanya mugabo bakavude navuze byinshi cyane ndagushimiye cyane nebyo iva mutima sawa nanje ndagushimiye mutangaza makuru ce nshimira nabubahwa bari badukurikiranye ubwo naho yes reka nshimire namwe ariko muradukurikirana rero yari MC Benita n'Umusesanguzi muri studio reka ndababwire ngo naho utaha commentaire n'ikibanza twabasigiye kugira ngo tute tuyagiramo byinshi ibibazo mubwira tuzobibishura naho utaha rero ciao ciao